muzima fisimana fisumuzigamye madizosa nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, hola. Meze neza nanje meze neza, meze bien, meze fresh, meze bon. Nenda bakomboye muri misi nariyemeje ko nzobakora prank n'ubugesera bukaduka abakonzi bacu ba prank ndazi kuzogenda neza, so mugume mu following mugumane nanje. Sheri wife nyarutabe, so mugume mu following mugumane nanje. Ubu niyemeje kuzohanda bakorera prank zakasaze, za prank za kasa mutwe, za prank zirenze nizo niyemeje kuzohanda bakorera muri imiso. Mugwe mu following ariko kandi waramutse irigira kandi nitwa Noraska ntera gatandatu Noraska solution man. I am man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Amazina sasa kuri abandi bataragira like na subscribe kuri channel yacu ya Solution Couple, murahawe ikaze, mugire like, mugire subscribe. Harabavuze ngo sindavyibuha, sinavyibushe iyi si ya costume nambara kuri mariage ubone kinkwira, naravyibushe mwe sindavyibuha, naravyibushe ariko twebwe kubera akazi kenshi ntiturenza ngaha tufite economique. Sheri ariko sheri we nturi serieuse vraiment, none uraza canke ntuze uranyarutsa vraiment. Sasa ngomba nkore prank y'ino munsi, ngomba nkore Michelle Zami nakoze prank n'izindi zaguse no munsi nakasa mutwe irarenze, ariko ndi kumwe n'umuhungu wanje Joshua. Nana afite anniversaire ariko si hari ahari hose Nana tukuririmba ejo anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Nana, happy birthday to you. Ukwijimyaka ingahe? Ukwijimyaka ingahe? Ukwijimyaka ingahe? Ukwijimyaka ingahe mapengu? Ukwijimyaka ingahe? Nana uri hose, je na Joshua turakwipfuje isabukuru nziza, turagukunda. Avuga nawe kandi cyane, kandi urabe nyene aho wagiye ugumure très sérieuse. Gumuri très sérieuse. So thank you Joshua, niwaza ko ari karamfasha hariya kuri kamera uzukiranja uyinyegeze kumubwira kutabirimo n'umusito kuri prank y'amateka, nza kuba ndi kumwe nakandi kagenzi kanje. Fata na ngende kukaza muri wakabiri. Kumahama nza kuba mfise kano kaboro. Sasa prank y'ino munsi irarenze. Joshua karagiye. Joshua niko gasara ngira gute. Sasa prank y'ino munsi nza guprankingana n'aka kaboro. Sasa umuntu yakampaye yitwa Dr. na Aisha nibo bampaye kano kaboro, ariko ndagatinya kubina je nango mangire prank. So mugumane nanje mu following, reka setting kamera, setting kamera. We Frank ino musina kaza mutwe ndakawe. Okay, Razi Josh, kamera uyishire hariya hajya inyuma yo borne, sivyo? Uce
uce sivyo reka ndakwereka mfatira ndakwereka Joshua aho ni sawa raba kumbona n'abakumbona urambona aho ni sawa nawe nwantuka ntibaza kurenga nga sivyo aho urambona aha nawe nyine Sheri Be oya nukuri na oya vraiment oya none nga ushaka gushika kuki turacerewe Josh urambona ngenda kazana Johnny! Go home. Mana, pray. Kaya tambara kira tukalihewe. Diella Luca. ariko kwema nawe nuwo mwari mubi Pena. Diella. None umuntu urahetse. Ariko mugaje turajya amara cyo muguhiga isikuti hayi. Kanya Luca. Jabiki muto. Yesu. Nabachinjiye mu nzu ye. Bravo. Ngana umuronzi beni kiyabu. kiyabu be Izina ry'Imana. Be mu nzu. Arashya. Turakowe. Be watu. Oya lava. Kayichinjiye no? None tubonye. nacyo Sinakibonye. nta kintu na kimwe cyari ngaha Izina ry'Imana cyariyo. Nuko kw'Imana rero ko muramaririza. Sanga ari umuronzi. oya nta murozi Nene ngine ari gishitani kiza kumurawe. Nisa yanje. Sheri reka cyasa kuva yobe hamagara base people tena madabwira prank tanzande sibwabwana Sibgabo baby. Era, you have to be. 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 Era, you have to be.
Be. Sheri. None be, ariko gere. Ingo ni prank, ariko nawe ni serious. None nga mwari mwagiye gwe. Ingo be. Ingo yari prank, yewe nturi si. Kendani ngabe nukuma uragira ibintu je ntazi. Ni prank n'ibintu vyataye. People mwamubonye Mamalao bebe die bebe wabonye ibintu vyaho bitaye be wife sivyiza kubera iki mwamubonye sheri wanje nguyu jojo sheri wanje nguyu sheri wanje bebe usara nakubwira ikintu kimwe wewe Cengzi bezi binyo kamera bazobukoze basi uretse ndiko ndajugumira nubwo n'umutima uri kuriruka irasezera abantu nkamanzi die jana grunde n'amazi yo kunwa kuko bandiko ndamenye ku mutwe kandi kuko abantu bakayemeze nawe kandi baze ngo ni brage bezi binyo kamera none kamera ni inyo umira na urateri kuko mameze nawe kandi meze nabi kuwe ekante kura nakubwiye ko atameze neza ukaguma ubandanya ugira ibintu byawe Joshua nundabire sha ndabire genu ndabire kumboye Josh I'm sorry baby I'm sorry rega shira ndakubwira ndazungurika kandi n'umutima ukunuka sana twumve none I'm sorry. Sorry. Uko kumameze nawe kandi uko ubazi uko ari byo gufyina ninje mvuze ari byo gufyina uko umeze nawe rero nivzaheze rero sorry rega kaya nakaguze kubera ziyambe bazo ngaha nakunaguze ukaje na he nakunaguze ukaje na he nakazanye ahubwo vuga nambuze utunze ibitega tumenye uze nakayabo ngaha gute uzi uko tutagakunda mutagakunda gute none imbeba ntubona ko zasaze rega nakaguze kubera imbeba none jero se nzi ko gatinya bingana ko none ubundi bwo wari uruhunze uje aho umwana umusize bende kunda jukumira twumve ngo pepe ngo sheri ngo kujukumizwa n'iki ngo none ngo ndakwegamike bica bihe ngo pepe sorry be sinzosubira wewe rero ingo rero nyigera ingo sorry shushu urazi fendo faje nzapfa ndeka kukugirira ama prank wewe nuko ndeka kukugirira ama prank afata umungu sinzi avansaga ntaho avansaga n'ibyo nagize byose ntaho
nkawe ubu nisanze werekanye ushatse kwerekana rero ngo uri kungira amapranke menshi mw'iyi minsi. Sheri pranke nta birenze birimo ni kuko nawe woyigira. People mwamubonye Mamalao shushu bebe namukoreye prank ya nyuma. Ije niyo prank ya nyuma ndakoreye muri irici. Nukuri usigaye uroga wewe kubera utunga ivyo biyawe. I'm sorry wife. I'm sorry ngaho je nta kayabo tubana. Oya nakaze kubera imbeba nukuri. Oya nta by'imbeba nta mitimbe bihari. Nagahawe n'umuntu yitwa Dr. Waka na Aisha no bakampa. Bazi nyine bakazi. Kandi bamwenda kuramutse baranagukunda. Nukuri. Ndavyanse iyi prank siyo kandi yifute. Siyo? Yoo! Aha tubaze okay basi. Aha naho twoshaka tukabaza duti ni bandi bantu bemera ko iyi prank ari akasa ya he akasa mutwe ka he. Iyi prank? Kuzana ibirozi gusa. Ugomba igeranye na bwa bwana. Ibintu sivyiza nta nuko tugenda niyo twari tugiye ngo na ma prank. Nta namwe twayikuje. Ari prank tu. Je n'abantu bagufana sinzi nico bafana ngo na ma prank. Ariko je abantu bamfana kwe ndabaryohera kwe. Na umbriza abantu je bamfana ndabaryohera. Kubera nka wewe nta prank ubu nkora ngifate. Ariko uburofa ngira. Ariko sinera swata. Ubu sigavuga ko nawe izwanje izuburofa. Ikintu kizima none sawa. Wese ukunda cyo uvuga ngo wigishije nigishije yuko umuvyeyi kumbe ashoye koma kagasiga abana agasiga n'umugabo. Ninuba ko uwo mutsi ukansiga ukana. Wari umbwira ngo ntaco dutanya ngo ntaco ngo ntawo dusiga. Bihuri. None ntari kugenda naho. Niho nyene wari kubura umuntu w'umugabo. Wari kuba werekanye yuko nkunda naho twa turi mu rupfu. Ayo wakiza isi nakubonye none ugiteruye wowe ukigarukanye hanze ugiteruye. Pesi vyiza ivyo kandi wari wavuze ngo prank turazevye mugora ugumubandanye werindira reko usubire. Jewe ikibazo si isuku ziheba. Ikibazo ni kubera ko abantu baguma bavuga bati prank muduhe prank. Sonareka abantu banje kubaha prank basi sezera abakunzi bawe. Urumva abantu nibo wumviriza aho kunezereza abantu banze no uwita umunezero wabo gusumba wabo munzi wawe. None umunezero wawe ntaho nitaye. None prank ukuntu umutima ndiye wewe. None prank nkiwe reka kukuryohera. People murabibona umugabo ashima kunezereza abantu bo hanze. Abi atabanezereje ivyo nugucana inyuma. Kana ucicero kuvuga si kucana inyuma ura. None hoduko duci inyuma ko bavugiye kunezereza abantu bo hanze ngo bagiye ngo wagize prank kandi natwe turiko turababara ukuntu umutima wande n'umunyi nkiko ndameneka n'umuntu. Narikunda meneka n'umutwe. So I'm sorry. Bye. Twasezere. Je prank narazihevye uzoguma wisarana. Vuga yuko ata prank ushoboye uri umucayi. Naco jewe narazihevye. Uraguma wigira na wenyene. Shani namara kweri ninakubita panze kuzokubita 200. Ninabona utanyishuye n'imwe. Nzoca mpeba prank. Kwihorane n'icaha je ivyo navinogira. Sawa. Jewe nta prank zosubira kugira. Uri se? Aho gomba nireme agatima. Sinzosubira. Ese nakuge ko nazosubira wowe ugira wenyene. Kwe? People buy sha. Buy shop. Tazi ko umugabo umuntu henge ngo. Nebago twenga. Woti Mamalao kandi jengene bayina. Mugenda na. Legal, ufana umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Babonye rero ukuntu bamuri kurarira iminsi yose. Baravuga ati uyu muntu nta muntu yo mwikotse. Nta ngorane. I'm sorry baby. Bye. Bye. Bye.